Turabahaye ikaze mu kiganiro Tudefi gisanzwe gishikirizwa na Agro TV Burundi. Ivoka mwari muzi yuko risanzwe rifise imbuto zirobanuye. Hari imbuto zirobanuye zivoka zirahari cyane. None nakamara kahe ko ushobora gutera izo mbuto zirobanuye zivoka? Ni ibintu ngira kamaro ibihe canke nakaryo akahe gutera izo voka zirobanuye zitanga canke ivoka muri rusangi nakamaro kahe zitanga? Ni chaîne de valeur iyahe ivoka isanzwe ifise? Kugira ngo tuyagi kuri ivyo bibazo byose turafise umutumire akaba yitwa Gabriel Nahimana, asanzwe ari umwe mu bagwiza mbuto basanzwe bagwiza izo mbuto zivoka. Reka tumwe ikaze atuganirire. Gabriel Nahimana, turaguha ikaze mu kiganiro Mudago. Murakoze. Ego mwe musanzwe muri abagwiza mbuto. Ego none ni ibitego ivyahe musanzwe mugwiza? Ngwiza ibiraya, ibigori, ingano, ibiharage n'amavoka. Ego none amavoka turumva yuko kumbure nka benshi ntibamenyereye kumva yuko n'amavoka burya hariho imbuto zayo zirobanuye. None n'amavariyete yahe mu mavoka kenshi mu variyete maze gutangwa gukorera ko ariko ndifuza kubandanya ku yandi uze gukorera ku mavariyete yitwa hasi na variyete yitwa shokete. None imbuto irobanuye ni iki? Imbuto irobanuye ni imbuto ifise ahiva na cyane cyane ivuye mu bigo bizwi n'amategeko na cyane cyane nka izabu ni ifise uburenganzira bwo gukora imbuto zirobanuye bakazitegura amanate twewe turabagwiza mbuto tukazitora tukazigwiza mugi imbere yuko umuntu ayitirobanuye nuko iba yapima ko n'ikigo izabu baragipimira imbuto rero zimeze neza zipima ko n'agatangwara zirimo tuca tugenda tukazigwiza hama natwe tuzigwijije twimbuye tuca duhamagara ikigo ONSS kijije gupima imbuto kigapima rero iyo zikomeye basanta tangwara zirimo nizo mbuto zirobanuye kandi izo mbuto zavise inguvu. Yego turabwira umwimbo munini. Yego turagaruka kumbure ku avantage kuburusho buri gukoresha imbuto zirobanuye. None turumva yuko zipimwa kabiri, hariho ikigo izabu kwanza igiye ubushakashatsi karonderizo kaza izo mbuto zirobanuye hama namwe mukagenda mukazitora mugaheza mukazigwiza. Ego none tukihingaho oye ni izo mbuto zose nayo mavoka yose ni izabu byonyine bikora? Imbuto kugeza ubu ni izabu muga hariho abandi abariko bakora amasera abashaka kuva imbuto zibanze nabo nyine baranze kuboneka. Ego iyo uvuze imbuto zibanze ubishatse kuvuga ikumbure nk'abatabimenye? Imbuto zibanze ni imbuto zikiva mu bushakashatsi kandi ziba zifise n'inguvu kugira zishobore gutanga umwimbo. Izo mbuto rero nizo zibanze. Ego rero tugaruke kumbure ku burusho buri gukoresha imbuto zirobanuye. Imbuto zirobanuye nakarusho akahe kumbure twovuga ko ziza zifise tugereranije n'imbuto basanzwe abantu basanzwe bashaka kuja kugura zisanzwe? Imbuto zirobanuye nkuko nebuze ziba zarapimwe hanyuma akarusho nuko ziba zifise inguvu. Inguvu rero aho zihagaze nuko ziba zitaracoka ugaca usanga rero ugiye gutera urimbura neza. Yego mugabo imbuto zivuye ahariho hose yego nivyo barakunda kuzita imbuto mugabo ntiba ari imbuto kuko ntubuzi yuko atangwara ugiye guterana. Yego bisigare yuko akarusho ka mbere nuko zirimbuka neza kandi ziba zikomeye. Zirakomeye hama nta kandi turetse kwimbuka kuba zikomeye. Akandi nuko bisanzwe iyo uteye imbuto irobanuye uraronka umwimbo ukwiye. Yego tumva ko ziba zirimbuka neza zirakomeye. Kumbure ikindi naco zoba ziri mu yindi gwara
zirinda ingwara zirarinda ingwara kandi urumva ziba baba bazipimye abona ko atazirimo rero inguvu zazo izo mbuto zirobanuye zituma uwuzirimye aronka umwimbu ukwiye yego kuko izindi washobora gutera imbuto ukuye mu isoko hanyuma ugasanga nta na kimwe ukuyemo ugasanga zose zapfuye ntacyo wimbuye urumva rero ubutaye umwanya yego turumva rero ko zifise akamaro noneho burya nizoba zifise burya n'akamaro ku kiringo zifata kugira ngo zitange umwimbu yego hariho imitigiri bakunda kuvuga imbuto twe dukura muri izabo zitwa amaprebaze rero tuzirimye twimbura amabaze tuyimbuye turayaha abantu bagaca bimbura amaseritifiye abarimye amaseritifiye nabo bakimbura icyo bita amakomersiyali ziba ziriko ziragabanura inguvu uko zigenda kuri izo ntambwe zose zigenda zigabanura inguvu yego muga rero uziteye nk'uje ngiye kugura imbuto nkine gutera nk'ibiharage kagenda ku isoko nkagura hama ivyo nguza ko hari ivyo nca kwiterera n'uwaciye aza iwanyu akaza akabagurira imbuto zirobanuye z'ibiharage tukaziterera rimwe nta turetse yuko bazokwimbura byinshi kumbure kuri jewe kandi yuko nabige biharage byo bizoshobora kurinda ingwara wewe ntashobora kwimbura hakiri kare agerenje nanje oya ubwa mbere ho ugiye mu isoko utora imbuto utazi nka kujya bavuga mu kirundi bati winjira ishamba utazi ugaca inkono utazi rero winjiye mu isoko mu bisanzwe mu isoko itanga ifungurwa itanga imbuto umuntu agiye mu isoko agiye gusuma kugira ngo ashobore gufungura rero ugiye ku isoko ugiye gusuma ntugiye kurondera imbuto mugabo twebwe imbuto zacu n'imbuto nababwiye zipimye kandi zishobora gufasha ugiye kuzitera kugira yimbure neza misanze umuntu umuntu arima kugira yimbure arimye kugira yimbure rero abagomba yuko aronka umwimbu ukwiye umwimbu ukwiye bituma aronka icyo yifashisha arunguka yungutse naho rero biramufasha cyane biramufasha kuko n'abandi bamubona yimbura neza babonerwaho bakabona yuko umwimbu ari mwiza hama bakabona bakatera imbere none dufatiye ku burorero rero ubunye kumbure nk'umuntu ariko yokurikirana kino kiganiro ashobora kuvuga ati bya n'umugwiza mbuto akeneye tuje kumushorera none wabuze yuko zitanga umwimbu mwiza kumbure iyo umurimyi agiye kurima ico nico kintu ca mbere abakeneye kuronka umwimbu mwiza kandi abakeneye yuko n'ibyo bitegwa byo bishobora kurinda ingwara none dufatiye nko ku burorero kumbure dufatiye nko ku biharage nko ku hegitari umuntu akoresheje imbuto zirobanuye ashoboye kwimbura umwimbu ungana gute tugereranije n'ugiye kumbure yoba yagiye gutora imbuto isanzwe ku biharage bwa mbere ho kugira utere nk'hegitari tuvuge dufatiye ku karorero kugira umuntu atwumviriza yumva icyo ari cyo hegitari ni metero 100 ni ukuvuga ko ushobora gutera ibiro 80 by'ibiharage cyane ibiharage byimbuka cyane ibiharage bimwe birembegwa rero uteye ibiro 80 ushobora kwimbura ibiro toni 2.5 gushaka ku toni 3 toni 2.5 gushaka kuri 3 urumva rero ko ngaho ufise umwimbu mwumva wateye ibiro 80 naho wakoresha amase canke na engrais naho wakoresha ibindi urumva ko harimo inyungu yego urumva yuko rero ari ibintu byiza cyane dufatiye naho ku biraya ku hegitare navuze metero 100 utera imbuto ziri hagati y'itoni n'unusu gushaka itoni 2 rero urashaka kwimbura tangorane itoni 20 iyo byagenze neza ari ahantu heza hashasha kuko hataracoka n'isi iracoka kuko imbuto zicoka iyo ari isi nziza wayitabiye neza ukoresha ibitegerezwa kufisa engrais ateguye neza ifumbire yindi iteguye neza y'inka ukabitera neza
urashobora kuronka izo toni 20 Ego. ngo birashobora gushika yuko uja munsi murazi ko n'ibirere bituma ibintu bihinduka. Ego umva biravana rero n'ibirere ariko iyo byagenze neza imvura ikagwa neza wabiteye neza ukurikije impanuro z'abahinga mu burimi urashobora kuronka itoni 20 canke izindi munsi. Yego rero bisigura ko umugwiza mbuto ikintu hanura abarimyi kuba ufise imbuto nziza ntigikwiye. Nivyo imbuto nziza ni kimwe, imbuto nziza ni bayita nziza mu bisanzwe yarobanuye. Imbuto itarobanuye ntishobora kwitwa nziza. Rero cyo no hari umurimyi nuko mu kurima yobanza kwegera umugwiza mbuto amwegereye canke akamubaza ko ibintu byo birorosha ashobora gutelefona mugwiza mbuto akwemera imbuto ukarima ari ukuzi kuzozironka. Yego ugatanga nacyo bita precommande ukariha amahera makera kugira ngo werekane yuko wiyangajije. Cyo bituma rero uronka imbuto zawe ukazitera neza hamukimbura neza. Yego kuko ari igihe abantu baje kurima ugaca usanga arabuze imbuto agaca atereza mu isoko hanyuma agaca homba hanya ntabahombye wenyine kuko ababa bamurindiye ko bazoronka yimbuye babahombye nabo. Yego wabuze ko mufise amavuka yego musanzwe muyagwiza none nayo novuga ngo akarusho ko gushaka akarusho k'amavoka arobanuye nayo yera n'ingoga. Ibi by'amavoka vyikuza kwera umuntu yarifunguye agatera ikibuto ikanaga kimara imyaka myinshi myinshi cyane hanyuma ntigitanga umwimbu munini mugabo ivoka rirobanuye ryerera ku myaka 3 uriteye. Yego urumva yuko imyaka 3 ni mike kenshi kandi riguma riduza umwimbu uko rikura niko riduza kandi wateye igihuzi uburyohe bwaryo. Yego ni kuvuga rero yuko uwo kenshi agiye amavuka yera n'ingoga kenshi bavuga ko ataryoshe. Ayarobanuye utera variete uzi kwiryoshe uyizi d'avance umuntu ntuja gutera icyo utazi uzi uburyohe bwaryo. Ushaka kuvuga uti jewe ngira ntera amavoka ari mu mavuta menshi kavuga uti aya rero niyo atanga umwimbu. Ushaka kuvuga uti reka ntera ivoka rizoba rinini kuko urizi reka tukaritera umva rero utera icuzi. Yego none musanzwe mugwiza imbuto none mu bigurisha gute abantu mu bironka gute? Bivanye n'urugero aho nahereye ku biraya ibiraya je ibyo nimbuye ndagushiga 600 ikiro uwunguriye nawe yimbuye agushiga 800 ko natwe muri za twaguze 800 umva uko bigenda bimanuka niko n'igiciro cyabyo kigabanuka. Yego nico giciro leta yashinze. Yavuga ku biraya ni 1600. Yego no kubiharage ibyo n'amabazi no kubiharage ibyo dukuye muri za twaguze 1800 twe tuvyimbuye deje gupimisha bakavyemeza ko katangora bifise baje kutugura batugura 1600. Yego kuri byose. Yego turumva yuko kiretse ivoka niyo ngurisha 2000 igiterwa plan y'ivoka. Yego none novuga nko kubakiri bato kumbure bashaka kurondera nk'akaryo mu burimyi n'ubworozi kugwiza imbuto n'akama kayo batera nk'umugwiza mbuto nk'umuntu amaze kuja mu burimyi nk'umuntu abimenyereye n'akama kayo batera. Akamono tera abantu bagishoboye gukora cyane ugwaruka baguma bavuga ntibagira akazi. Yego kandi nivyo mu bisanzwe yego umuntu ikariga ntariko yiga kugira ngo bazamuha akazi. Yego ariko yiga kugira ngo azarondera akazi wenyine uko ubumenyi uri uraronka mu ishuri no gutuma ushobora kwibeshaho. Nta uhejeje amashuri mu isanzwe uronsa akazi ni byiza uronsa abo ba employé mugabo ni byiza naho nyene ko ugira ama activité génératrice de revenu. Wewe nyene ukavuga uti iki kintu no gikora cyo ntunga no kuvuga ko kamuntu hotera rero abantu bakiri bato bakura amako mu mpuzo bakarima amatongo arahari
kandi bakarima mu buryo bwiza mu buryo bwa kijambere nk'uko dukunda kubyumva abantu babivuga buryo bwa kijambere kugira ngo bashoboye kwimbura vyinshi uko bimbura vyinshi niko igihugu gitera imbere niko nawe wimbuye utera imbere ugwaruka rero nibo bikora bakagurumbira igisagara bakaduga kurima amatongo yego kandi wewe bivanye no guramba ufise muri ako kazi urabona yuko harimo hashobora gukora mu kintu yego harimo ikintu nivyo uburimyi uno munsi birakunda canke bikagorana ariko umugambi umuntu yihaye arukurikirana yego biratebe gakunda yego yego Gabriel katugushimire cyane urakoze cyane yego ariko sinorangiza ntakubwiye aho ndandariza imbuto yego ndadandariza imbuto anitwa mu Ruzibazi muri commune Mukike ndadandariza imbuto muri Mugongomanga ahantu bita mu Ijenda yego ndadandariza imbuto mu Mugamba ahantu hitwa Muyange Kavumu aho hose hari amahangare sangwe harimo imbuto ziwanje kumbure n'undi ari mu ntara yindi yose n'umuntu ari mu ntara yindi ashobora kwirondera kandi nta muntu aba ari kure twabivuganye na mushira twavuganye ko byogenda yego akeneye nk'ibiro 10 ushaka kubimushira sino bimushira bacanja hamwe urazi ko bugira babiri abantu bagiye hamwe bashobora gukora noneho murazi ko turi mu bintu by'amakoperative amakoperative nayo biri Ngozi insabye imbuto ntarayishira yego reka tugushimire cyane murakoze cyane yego turabashimiye namwe bwe mwariko murakurikirana kino kiganiro naho utaha